yewe gufumbiza ifumbire FOMI nk'uko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Mbungabunga Nkugaburire. Mbungabunga Nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro FOMI tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Kugwiza umwimbu mu gisata c'uburimyi biramaze kuba umwitwarariko ku Barundi. Utembereye hirya no hino mu gihugu usanga imirima yifashe neza cane cane ku biterwa vy'ibiraya n'ibigori. Bikagaragara ko abarimyi bariko baritanga. Muri kino kiganiro Mbungabunga Nkugaburire tubashikana mu ntara zitandukanye z'igihugu aho abarimyi baba bahurikiye mu mashirahamwe cane cane y'abagwiza mbuto, abajejwe uburimyi n'abajejwe intwaro mu ntara bagendewe n'umushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bashingira intahe ihinguriro rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu FOMI ririko rirabafasha cane mu kubaronsa ifumbire iri mu vyo bakesha umwimbu bariko bararonka muri iki gihe. Kugira ndagutake ni wowe wavyiteye ngutazire gitandara c'igitangaza ugereranywa na gitare c'intateka ni wowe wateye iteka amatunga gatonyanga itoto mu ntara zitandukanye. Kuva utanguye gutanga iyo fumbire FOMI ufadikanije n'abafundi b'indimo intwari vyitwararitse bakorana n'amakoperative mushize hamwe n'amashira hamwe n'abashakashatsi abarimyi bariruhutsa nta ufumbiza imbura buri umwimbu abatangara bagataha zirayoye n'abapfa ivyo bayoye bagafatiye ibinyantete bakayiteramwo ibinyamikerera nayo wateye ibinyantete akitwararika atotahaza hageze mwibagara si ibigori si umuceri si amasaka byose usanga ari bisaka bisayangana itoti cibagiwe coco ni FOMI bagara kubiraya birara biravyibuha uwavyitereye bikamutera kanoti n'umwete wo gutera ibindi. Mu biganiro vyacu twarabwiye ingene ishirahamwe Itrasagri gishinze kugwiza imbuto zirobanuye zitandukanye ririko riragwiza imbuto ubu rikaba rigeze ku ntambwe ishimishije kuko bari mwisarura. Ifumbire ya karorero Kwigenekerezo rya 29 nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2025 umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Itrasagri Leogide Rurema yaragendeye ahari imirima yagwirijwemwo imbuto y'ibiraya aho bari baramutse bimbura. Aha ni ku musozi Mihigo komine n'intara ya Kayanza aho bariko barimbura ibiraya mu murima ungana n'ihegitare 3.5. Uyo muyobozi mukuru aratubwira umwimbu biteze kwimbura hamwe n'uruhara ifumbire ya FOMI yagize kugira baronke umwimbu nk'uyo. Twaravuze yuko intumbero yacu nyamukuru ari kuza gushigikira imigambi myiza ya leta y'u Burundi no kuza gushigikira tukashikikiza ibikorwa yambono y'igihugu yuko muri 2040 yuko ari igihugu kizacifashe muri 2060 naho kikaba ari igihugu giteye imbere. Twabonye neza yuko imbuto twakuye muri izabo muri laboratoire amavitropra yifashe neza kandi yakuza tangwara zirimwo mu minsi za tuzosoroma. Twanabonye kandi yuko umwimbu twari twarasaruye muri ya masera twashize mu mahangare biriko biramera ubu bimeze neza ariko hari byitangije kumera ari byo twatanguye gutera mu mirima twasanze naho nyene byifashe neza cyane. Ni byo twasanze koko biriko biramera twaciye duteragira mu mirima. Vyerekana rero yuko intumbero dufise yukutorera umuti ikibazo c'imbuto hano mu gihugu cacu Burundi ari intumbero twabonye ko ari nziza cyane kandi tubona tuzoshikako ihangiro tuzorishikako atangorane. Aha rero mwabonye turiko turatanguza ibikorwa byo gusarura ku murima umwe bisa amahegitari 3.5. Uko twasanze ibintu byifashe bimeze neza cyane kuko
aha twari twateragiye amabazi. Ubu rero ibi biraya mubona bizovamo imbuto z'amasertifiye, ni ukuvuga imbuto zoca zigenda kurimwa mu bene gihugu kugira ngo zitange umusaruro uja ku isoko. Ikintu gitwereka ko ari imbuto nziza ni uko turavye uko zigenda zingana, ni imbuto koko nziza zifise uburinganire bwiza, imbuto ntonto zo guteragira. Murabona nkaha ingene zimbuto zingana, ni imbuto zibereye. Uru rugero ni imbuto dushobora gukoresha mu guteragira, ariko ikindi kitwereka yuko izi mbuto zizokwimbuka cyane. Murabona harimo ibiraya byakunze bikaba binini, bitwemeza neza yuko iyi mbuto yacu niyagenda mu mirima izovamo ibiraya byo gufungura biri ku rugero runini kandi rwiza. Kugira ngo umuntu aronke umwimbu, ibintu nyamukuru bikenewe ni 3 cyangwa 4. Hariho ubuhinga twakoresheje kandi n'abene gihugu bariko barigana kubanza gutunganya isi. Hariho koko uruhara ruhambaye cyane rw'ifumbire. Ifumbire turiko turakoresha kandi tuzokwama dukoresha aho tuzokorera hose, haba mu Burundi no mu bindi bihugu. Ni ifumbire ya FOMI, kuko twarasiguye akamaro kayo, kandi no muri FOMI barasiguriye akamaro k'ifumbire FOMI. Ariko ikintu kigaragara nuko twebwe twarayikoresheje, murabona umwimbu dufise. Abarimyi bakorera mu ishirahamwe Itrasagri nabo nyene barashingira intahe ifumbire ya FOMI, bati ubumenyi bwo kurima kijambere dukura mw'iri shirahamwe tubukoresha mu mashirahamwe iwacu, haba mu gukoresha imbuto zirobanuye canke gukoresha neza ifumbire ya FOMI. Aha ntituba twaje kugira ngo duce amafaranga gusa, turaza kugira tuhiga ahani kwishure ndimo, kugira tuhigire duhakura ubumenyi natwe tuzojana muhiri wacu mu ngo n'imiryango byacu, tubijana mu yandi makoperative. Hanyuma iruhande yaho naho tugaca tuhakura imbuto zirobanuye tugenda kuzorima natwe iwacu mu miryango. Hani tukanashimira nirishira hamwe FOMI ryo rizana iyi FOMI kugira dufumbire hama twimbure neza, niho duca tubona natwe akarusho tuba twakuyemwo ngaha mu ishure ndimo. Mu rukurikirane rwo kuraba ingene umwimbu wifashe mu gihugu, umushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije Prosper Dodiko yaragendeye abarimyi n'amashirahamwe y'abagwiza mbuto mu ntara zitandukanye zo mu gihugu, baba bajejwe uburimyi muri izo ntara, abajejwe intwaro, abarimyi kandi umushikiranganje nyene barashimishwa n'ingene umwimbu wifashe, cyane cyane umwimbu w'ibigori, aho hambavu yo gukoresha ifumbire ya FOMI abarimyi benshi bariko barahinyanyura ubuhinga bwo kurima kijambere. Hari abariko baragwiza imbuto zisanzwe rizahani iwacu mu Burundi, izo bita semence composite mu rurimi rw'igifaransa. Hari abashize amatongo hamwe kugira biborohere gukurikirana imirima yabo, abandi nabo bagakoresha ubuhinga bwo kuvomera mu gihe imvura yabuze. Ivyo byose bigaca bisasirwa no gukoresha neza ifumbire ya FOMI, umwimbu ukiyongera. Mu ntara ya Ngozi, umushikiranganje Prosper Dodiko yagendeye imirima iri ku mitumba ya Kamugani na Rusuguti muri komine Ngozi, hamwe n'imirima iri ku mutumba wa Kabamba muri komine Gashikanwa. Umushikiranganje aratubwira kabirya yabonye muri iyo ntara kubijanye n'ubuhinga bwo kurima hamwe n'uruhara rw'ifumbire ya FOMI. Twavuze yuko uburimyi buteza guca ku ntambwe 4. Intambwe ya mbere ikaba uburimyi bw'abene gihugu. Intambwe ya kabiri yariho gushiraho ibigo binini bimwe twita les centres de rayonnement. Novuga nti n'umurima muniniya urimye neza. Ubu rero murabona yuko iyo ntambwe tuyigezeko. Ubugira gatatu twavuga tuti ikizotwereka yuko turiko turaja mu Burundi bwifashe no kuzoshiraho ico twise les zones agricoles. No kuvuga yuko nahantu hahebewe uburimyi bwa kijambere. Hama uburyo bugira kane aribwo tuzoherezako uzotwereka yuko twamaze kuba igihugu cifashe, nuko tuzoba twamaze gushiraho amagropole. Amagropole naho
tukavuga tuti kizoba ahantu habera uburimyi bwa kijambere umwimbu kabikwa aho nyene kandi bakawuhingurira aho nyene. Izine FOMI irafasha Barundi n'igihugu mu gushikiriza ifumbire abene gihugu. Iyo tuko turaraba imirima uno munsi twaje kuraba mbe umwimbu umeze gute. Murabona nk'uwo murima duhagazeko w'ihegitari amajana 280 murabona ko umurima usa neza. Iyo umurima rero usa neza ukaba wizeye umwimbu umeze neza byerekana yuko ico twita ibyankenerwa bikenewe kugira umuntu arime biba vyagenze neza, yaba imbuto, yaba ifumbire, yaba abagoronome ingene bavyifashemo, yaba umurimi ingene avyifashemo. Ivyo rero biratwereka neza yuko twese dukoreye hamwe FOMI ikazana ifumbire kare abene gihugu bagakurikiriza impanuro z'abagoronome, turabona yuko umwimbu ugenda neza. Tuvuga tuti rero iyi umwimbu tubona twavuga yuko ari n'ikintu twokwishimira twese na cyane cyane abantu bose bagizemo uruhara harimo n'abazanye ifumbire FOMI. Mu ntara ya Kirundo ku mutumba Rambo Kabirorire Regina yagwije imbuto y'ikigori bita Ekaver agakoresha ubuhinga bwo kubika amazi y'imvura avomeza imirima yiwe mu gihe imvura yabuze narijya mw'iyo ntara hakunda kwibonekeza ubukene bw'imvura. Yaba uwo mugwiza mbuto uwujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri iyo ntara ekanabura amatari w'iyo ntara ya Kirundo baremeza ko ifumbire ya FOMI ari kirumara mu burimyi. Ibigori n'imbuto biva muri izabu mu kigo kijejwe kwemeza imbuto n'akaranga niho tubikura bikaba ari ubwoko bw'ibigori bita Ekaver. Ibigori ni ivy'imbuto mugabo no gufungura barabifungura ni ibigori byiza cyane vyera kare. Ikindi ciza cyavyo birarinda ya ngwara y'impongwa, birarinda impongwa, birarinda n'uruzuba cyane nico kintu tubikundira. Murabona kino ntara yacu ikunda guteka n'uruzuba cyane. Uwo murima mubona ni w'ihegitari 6. Murabona naho ibigori byeze mubona menga ni binini y'izuba ino mu ntara yacu ya Kirundo ryaraduciriyemo cyane. Murabona ko bitabaye binini ya cyane gose. N'ubundi nibi tubikesha ayo mazi dutega tugaheza tukaca tuvomerera. Ifumbire ubu ni sawa izira igihe ino mu ntara wacu. Ifumbire turayikoresha neza kandi nivyo gushima. Mu minsi yahera harabamwe nk'akantu ko gucerwa mugubu n'ukuri biri ku murongo nk'ubu twaje kuri ama avance turindiriye cyo duri amasorde umyavu yaraje narayibonye muri BPA ya Mastock. Icyo navuga cyambere no gushima nkashima Imana yatumye abantu biyumvira bagashiraho rujya ruganda natwe tukaronka uruganda rw'ifumbire. Rya fumbire ya FOMI rero ni ifumbire nziza kuko murabona ko ivanzemwo n'ifumbire y'ikirundi. Ni urashobora kuyiteza yonyene kandi ukaronka umwimbu, ariko duhimiriza ko bateza irya fumbire ya FOMI bagatikoresha n'ifumbire y'ikirundi. Umwimbu biraboneka yuko aho hatahuye n'izuba wifashe neza, ariko harabona handi rero izuba ryatse bitameze neza. Umwimbu rero aho imvura yaguye igereranye umwimbu wifashe neza na cyane ku bantu bakoresheje umwavu wa FOMI urafasha cyane kuko isi irimo umwavu irafata amazi y'imvura iguye. Iyo si irimo umwavu urasanga ishobora kwinanata yoyo nk'indwi yose, ariko ahantu hatari umwavu amazi yagumye acagenda anyika. Kwacu usanga urafise mbere no gusanga imirima iri ahantu kwitongo rimwe, umurima umwe urimwo umwavu uwundi utarimwo umwavu, ugasanga utarimo umwavu warumye. Uravye rero urimwo umwavu ugasanga mengo wo waravomewe. Ari kubera iki? Kubera ifumbire yatumye amazi y'imvura adashoka agenda gumanyika agenda mu kuzimu. Rero ifumbire ya FOMI irafasha cyane kubijanye n'umwimbu. Mu ntara ya Muyinga umushikiranganje Dodiko yagendeye umugwiza mbuto Bakame Pancras afise umurima w'ihegitari 15 uri ku mutumba Kavumu komine n'intara ya Muyinga. Pancras akabagwiza imbuto z'ibigori vy'ikirundi vyitwa ZM 621.
ku hegitari 15 yarimye. Pancras avuga ko yiteze umwimbu w'itoni 45, akamenyesha ko kugira ronka umwimbu mwiza akoresha umwavu w'inkoko n'ifumbire ya FOMI. Nabura amatari w'iyo ntara ya Muyinga arashimishwa n'umwimbu uri muri iyo ntara cyane cyane w'ibigori. Ivyo byose akamenyesha ko babikesha ifumbire nziza ya FOMI. Aho twaciye hose mu ntara twabonye yuko umwimbu wifashe neza kuko ibigori bimwe birera. Dufatiye ku ifumbire ya FOMI turashima kuko ifumbire turonka iradufasha kuko tutarose ifumbire nta mwimbu turonka umeze neza, kandi turakengura kuko twarose ifumbire ku rwego twipfuza, kiretse ko vyagoranye ku fumbire ya ire ariho twarose idakwiye. N'ahandi ho by'ukuri turakengura kuko turabona yuko iyo fumbire ningira akamaro kuko tutayirose turabona ko twogira ikibazo gikomeye cyane mu bijanye n'umwimbu. Twe turakeza FOMI kuko ku by'ukuri baragerageje ivyo bashobora gushobora. Turabona ko ari hakarusho na cyane cyane turavye uko umwimbu wagiye wiyongera. Turabona yuko buri mwaka umwimbu ugenda uriyongera. Rero kwiyongera ego n'ivyo abene gihugu barahimirijwe ubu bararima, ariko kandi turabona yuko n'uwo mwavu baronka nawe nyari ikintu kinini ya cyane catumye uyo mwimbu wiyongera. Turabakeza na cyane tubipfuriza kongereza ubuhinga na cyane kongereza ubuhinga mu ntumbero yo kugira ngo umwavu ntuzosubire gukena, abene y'ubu turonke uko tuwipfuza. Ikintu mu mera cyambere nuko ubwa mbere hoho intumbero dufise kandi nayo ntumbero tumwe duhabwa na leta, nuko abarundi kwikukira aho nyako no kwikukira mu bijanye n'ubutunzi, kuko iyo udafise ico wiha uyisabiriza cyangwa ukiraba uyundi muntu uyundi mugabo ntuburi kukira. None rero murazi neza yuko ibintu by'amafumbire na cyane izifumbire tuvuga ngo nizikizungu, mumva yuko n'izina tuvuga ngo nizikizungu, twari tuzi yuko ari ifumbire tegeza kuva mu bindi bihugu mu abazungu nyene. Mugabo rero iyo dutanguye kuyikorera tukaba tuyifitiye iwacu, ni kimwe cyerekana neza yuko kuvyukuri turimo turikukira, ni kimwe cyerekana neza yuko abarundi turimo turatera imbere. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Prosper Dodiko yasozereye urugendo mu ntara ya Karusi, aho yagendeye umurimyi Ndayisenga Sergio ariko aragwiza imbuto ku murima w'ihegitari 22 uri ku musozi Mugogo komine Gihogazi. Uyo mugwiza mbuto akamenyesha ko ashima ko umushikiranganje yamwemereye ko ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bugiye kubafasha kugira baronke ifumbire ikwiye. Turiko turara muri rusangi ku ifumbire iva muri FOMI, turabona ko harimo akarusho. Turiko turaraba kuri randema, turabona yuko ari vyiza, urabona ko n'ivyo uteye biva hasi by'ukuri ukabona ko bifise inguvu. Urugendo ico ndabwungukiye ko cyane nuko hatwebwe ubwa mbere hoho twari dukeneye kuronka abahinga badufasha na cyane nko kugira dutere indi ntambwe. Nk'ubu dufise ikibazo ko tuza guhiga imbuto muri izabo, ariko ndavye mu byo amaze kudushikiriza batubwiye ko bashobora kuzodufasha bakaduha abahinga badufasha kugira natwe tugire amasere imbuto tuyironderere ngaha nyene, nakunguka gakomeye cyane. Ikindi higira kabiri ku kijanye no kuronka umwavu. Twebwe iyo tugiye nko kugura nk'umwavu bagoha ibiro 10, 20, 30, imifuko 5 ntibikunda. Ushobora kuronka ivyo gira gute? Gushika n'ubu yatwemereye yuko vuba badushira mu bantu bashobora kuronka umwavu ukwiye. Mu myaka 6 rero FOMI maze hambavu yo guterera mu byo kugwiza umwimbu biciye mu guhingura ifumbire y'ikirundi vanze n'ikizungu, iryo shira hamwe riraterera no mu bindi bisata harimo gutanga ubuzi no kumenyekanisha Uburundi mu makungu, bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe FOMI Simo Ntirampeba. Ifumbire dutanga uyu munsi ifumbire nziza ugereranije n'ifumbire twara dutanga kera chimique isanzwe yica isi n'ibinyabuzima, kandi n'umwimbu ukaba utarushimishije. Rero kuri jewe cyane kuri FOMI n'abakozi muri rusangi turanezerewe cyane kuko mu ndoto twavuga tuti ni vyiza yuko haboneka ifumbire ku gihe igira kabiri, ifumbire itici isi, kuko naho tuba turabadandaza ni vyiza ko twiyumvira kuri kazoza
k'igihugu cacu kazoza ku ruvyaro ruzokurikira. Igira kabiri nuko duriko turatanga ifumbire nziza abayikoresha abo nyine ubwabo uyu munsi aribo bashinga intahe ku kamaro n'akanovera n'impinduka bariko barabona mu mirima yabo. Rero ibi sinoja ngo ndabavugire, ndazi ko abakunda kurikirana ibiganiro bica ku radio na televiziyo y'igihugu barabona ari n'igihugu bo barimyi ingene bashima ifumbire dukoresha ko ari nziza baravye bageranije ku mboni yahahora. Nibaza ko FOMI nishira hamwe ryigenga riba ishobora kuba ariko rakoresha abantu benshi mu Burundi. Nibaza ko rya mbere rikoresha abakozi benshi mu Burundi mashirahamwe yigenga. Rero iki niko gikomeye cyane kuko ni byiza yuko naho umuntu yari karadandaza kugira ngo yunguke arakwiye kwiyumvira gushiraho ikintu cyotuma abantu barumuca bakora. Uravye abakozi dukoresha ngaha mu ruganda bashika hafi mu 3 birenga, ugacuraba n'abakozi bari ruguru ingene bangana, ukaraba mu gihugu cyose cy'u Burundi abakozi bakora cyangwa dukoresha mu gutanga ifumbire mu gihugu cyose, mu ntara zose, mu makomine yose, mu mazone, ukaraba abantu bose bakora kugira ngo ifumbire ishikire umurimyi, ishene ndende cyane. Abo bose bahembwa na FOMI, imiryango yabo ikabaho, abana bakiga bakikenura. Rero ndabona ko by'ukuri atampamvu bituma ntanezerwa kuko hari uruhara rukomeye FOMI iriko irakora mu gutanga ifumbire no gutanga akazi mu gihugu cyose, mu mazone yose. Ugiyeyo urashobora kuronka umuntu akubwira ati jewe naguza agasabuni, naguza kunyu kuko FOMI yampemvye. Murumvise ko ifumbire ya FOMI ifise uruhara ntangere mu kugwiza umwimbu. Abijukiye gukoresha iyo fumbire bakakurikiza impanuro bahabwa n'abahinga mu burimyi, n'ikirere kikagenda neza ntibicuza. Abarimyi rero bo kwijukira gukoresha iyo fumbire FOMI yo igwiza umwimbu ikakingira n'isi ndimwa n'ibinyabuzima. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi. Yewe gufumbiza ifumbire FOMI nuko ku mwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara mu isoko, n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Mbungabunga Nkugaburire. Mbungabunga Nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro FOMI tubiri tuvurana ubupfu, uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera, uciye amasinde, ucuca ibigega.